Imana abanye namwe inshuti bakunzi mwashimiye gukurikirana ibiganiro mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu ya BTV umwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize ngo abaririmbyi b'abarundi barakwiye kwidandaza kugira ngo bashikire urwego mpuzamakungu. Ivyo bivugwa na mugenzi Alfred benshi batazira kigingi, umwe mu bateguye igiteramo ca Itaiwacu Bruce benshi batazira nka Bruce Melody aheruka gukorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nayo ngo umugenzo mwiza wo gushigikirana mu Barundi sagasesesho rumuri, ariko ngo uwo mugenzo urakwiye gutsimbatazwa nkuko bishikirizwa na Jimmy Ndiho kubgayo asanzwe arongoye ishirahamwe Tabita Community in Action. Ari kuri uyu wa gatanu Nyakanga aho isi yose yariko irahimbaza umunsi mpuzamakungu wo gushigikirana mu rukundo n'impuwe. Turafise n'andi makuru twabateguriye, sangwa ikaze. Nongeye kubaramutsa nsubira kubaha ikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru twabateguriye. Ngo abaririmbyi b'abarundi barakwiye kwidandaza kugira ngo ibikorwa byabo bishike ku rwego mpuzamakungu. Ivyo bikaba bivugwa na mugenzi Alfred benshi batazira kigingi, umwe mu batunganije ibiteramo bibiri by'umuririmbyi ava mu gihugu cy'u Rwanda ariwe Itaiwacu Bruce benshi batazira Bruce Melody. Ange Negrita irakoze. Iki ni igiteramo kigira kabiri c'umuririmbyi ava mu gihugu cy'u Rwanda Itaiwacu Bruce benshi bazi nka Bruce Melody. Uwo muririmbyi akaba yarashimiye abarundi ku rukundo bamweretse. Mugenzi Alfred benshi bazi nka Kigingi akaba yarashimye uko vyagenze, akaba yaragize n'ico avuze ku bijanye n'abanyempano b'abarundi uko bokwigenza kugira baze barategura ibiteramo vyabo bikitabirwa n'abantu benshi. Abarundi baryohewe, umunezero wari ngaha. Akenshi iyo ubonye abantu bariko baranezerwa atakindi kintu kibahuza atari kunezerwa biraryoshye. Igiteramo shaka yuko ndonka abantu benshi. Bisaba iki kugira nze ndabaronka? Bisaba ibintu byinshi. Bisaba kwitegura, kwima abantu, kubona umwanya wose kugira baze mu mwanya muniniya ari benshi. Niyo mandoro nohereza abartiste bacu natwe abiwacu, ahubwo twige ukungene tugenda kudandaza iwacu. Ahomesha Marial Ngendakumana benshi bazi nka Masterland, umwe mu baririmbyi bari bitabiriye ico giteramo, wevuga ko abaririmbyi bokomeza gukora cyane ariko kandi ko habuze gushigirwa n'abene gihugu, agasaba ko abarundi twokunda ivyacu. Baririmbyi nuvuga ko bubandagiza aho bageze, nta bishashano bagira ko ntashobora dakora, haba muri live music barakoze ibirenze ivyo twabonye no munsi, haba muri playback, haba muri production, ma video babandanyirizeho kuko nibaza ko inzira barimo ni nziza, ariko aba fans turakeneye urukundo rwabo, turakeneye soutien igaragara y'abakunzi umuziki abarundi bari mu Burundi bari no hanze. Nico kintu numva ko dukeneye. Ico gitaramo kikaba cyari citabiriwe n'abaririmbyi b'abarundi. Uwo muririmbyi nawe Bruce Melody rikaba ribaye incuro ya mbere ashitse hano mu Burundi. Gushigikirana ngo biri mu muco mwiza w'abarundi, ariko ngo uwo muco urakwiye gutsimbataza kugira ngo ushobore gushika kure. Ivyo bikaba bivugwa na Jimmy Ndiho kubgayo asanzwe arongoye ishirahamwe Tabita Community in Action. Hari kuri uyu wa gatanu Nyakanga mu gihe isi yose ariko irahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe gushigikirana mu rukundo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Clavel ruca mu byuma. Igenekerezo ya gatanu Nyakanga ko utashe umunsi mpuzamakungu hari ibikorwa by'urukundo no gufatana mu nda washinzwe n'ubumwe bw'ibihugu ku wa gatanu Nyakanga 2012. Jimmy Ndiho kubgayo arongera rimwe mu mashirahamwe yo gufatana mu nda ngaha mu Burundi Tabita Community in Action, avuga ko ibikorwa byo gufashanya vyahozeho naho uyu munsi udahimbaza uko bikwiye ngaha mu Burundi. Ugushigikirana vyamye ari kimwe mu biranga abarundi, haba mu Burundi bw'abakera ndetse n'Uburundi bw'uno munsi.
aho twakuze dusanga mu miryango dushigikirana. No munsi nk'abantu dusanzwe dukora muri domaine humanitaire, uza gusanga uyu munsi bamwe turawumenya ariko benshi ntibawuzi cyane. Uza gusanga bose baravyutse bameze neza nk'imisi isanzwe, ariko twebwe vy'ukuri uno munsi ugeze turarimbura ibikorwa tuba turiko turakora, tukarimbura abo tuba turiko turafasha, maze kandi turabona n'igikwiye gukorwa. Agasaba ko umwe wese afise uruhara rwo kuha agaciro kawo, mbere atera kama Abarundi gutsimbataza uwo mugenzo mwiza wo gushigikirana. Akamo numva notera na narijya hagiye gutangura umwaka w'ishure. Kuri uno munsi rero ndumva mpamagarira zina murundi wese gufasha uwo mwana aho abaye. Mu kibano cawe hariho umwana umwe, hari abana babiri, hari abana batatu bashobora kuba bariko baragira ikibazo cyo kubura ibikoresho by'ishure. Hamwe ico kintu wo gikora by'ukuri uzoba urokoye ubuzima bwabo kandi uzoba ufashije mu iterambere rirama. Uyu munsi ukaba watowe bafatiye ku itariki yo kwibuka urupfu rwa Mama Teresa w'ikarikita yapfuye azira ibikorwa by'urukundo kuwa 5 Nyakanga 1997, aho yari yashinze ikigo c'abamisiyoneri b'ibikorwa by'urukundo ikarikita mu gihugu c'Ubuhindi. Imikangara igera kuri 53 niyo yakiriwe ni banki ya BCB kugira ngo baronswe inyigisho z'uburambe bwo mu kazi, bakaba bazofashwa kugira ngo bafashwe niyo banki kugira ngo baronswe ubwo buhinga. Nayo Tarsise Lutumo asanzwe arongoye ibanki ya BCB agasaba ubwo gwaruka gufata nkama izo nyigisho. Jessica Karene Ingabire. BCB umugenzi kirumara kuri wa 5 Nyakanga 2022 yakiriye ku mugaragaro imikangaro yo mu mugwi w'Kinjana igiye kwigishwa umwuga wo gukora muri banki mu nyubako za BCB Alternative Center iri mu Kamenge. Lutumo Tarsise umuyobozi mukuru wa BCB we yatanguje ubwizo nyigisho aratomora icatumye agira uwo mugambi twawutanguje bitewe nuko twabona yuko buri mwaka aya ma university y'u Burundi asohora ugwaruka ufise ama diplome rurenga ibihumbi. Amashirahamwe atanga ako kazi niyo amenyesheje ko agiye kwakira abakozi, usanga kenshi mu byo basaba bavuga bati dukeneye abafise n'imiburi imyaka 3 imyaka 5 y'uburambe mu kazi. Ariko tunaje nacingira nti nk'abarongoye bank BCB dushobora gufasha abo ba jeune ata experience nimwe bafise, reka twebwe durondere abategeye experience tuyibahe. Ubwo gwaruka gwaronse iryo bako ryo kwakirwa na BCB gwemeza neza ko mu kuronswa uburenganzira BCB bikoze mu muco nkuko biri mu karangamutima kayo. Ngerageje kuraba ukune intuze ya processus yagiye iragenda, nasanze ari banki ikorera mu muco cyane. Nk'akarero kuri jewe kuba narashitse kuri etape nta byo kuvuga ngo hariho umuntu noba naratelefone canke noba naravuganye ngo tuzinanya akora muri BCB. Harimwo umuco mwinshi byose kandi bikaba publiye bakakwereka n'ababaye logete barababwira icyatujye baba logete. BCB yoyo uko yabiteguye ibifise uko bigenza kuva ikibazo gitangura gushika gihereze, ikitwemeza ko bibera ku muco igenda irabishira kuri internet. Donc wowe ukeneye amanota uba wararose canke mugenzi wawe uja kuri internet ukaraba. Tarsise Lutumo umuyobozi mukuru wa BCB asaba imikangara kuba bagenzi kirumara bibanki yabo iri bakubagiriwe barifate nkama ivyo tuzobigisha bavyige neza, ejo bazobe ba banki bakomeye cyane bazodusubirira. Iyo mikanga 53 yakiriwe ni banki BCB mu mugugura kane kuva mu 2018 ugizwe n'imikanga 32 ifite impamyabushobozi ya A1 hamwe na 21 bafise impamyabushobozi igihe ca mbere ca kaminuza ku 2038 bari bashikanye amadosiye yabo. Abana batishoboye bagera ku 120 nibo baronkejwe ibikoresho by'ishure n'ishira hamwe YBSP. N'inkuru ya mugenzi wacu Arlette Mugisha. Ibikoresho by'ishure bigizwe n'amakaye, amasakoshi, ibirato, amakaramu hamwe n'umwambaro w'ishure nivyo vyahawe abana batishoboye basanzwe bafashwa n'ishira hamwe YBSP. Umwe mu bana baronkejwe ivyo bikoresho asanzwe anafashwa muri iryo shira hamwe ararishimira, akavuga ko agiye gushiramwo umwete kugira ngo yige azomenye. Tugiye gutangura amashure, nzogira uko nshoboye kose nige menye mw'ishure, kandi n'abandi bana bose
turi kumwe muri association ndetse n'abandi bari hanze nabo nyene ndabatera intege baze barasubiramwo ivyo abigisha ku ishuri kubera tubashe gutera imbere twese mu minsi iri imbere tuzobe turiko turakora ibikorwa abandi bariko barakora. Nayo Inamahoro Yvette umuvyeyi asanzwe arerewe n'iryo shirahamwe ahimiriza abandi bavyeyi kujana abana babo kwishure. Ahimiriza n'abavyeyi bose twaba turi kumwe badashobora gukurikirana abana babo canke abandi bavyeyi badashobora gukurikirana abana babo ngo babigishe umwana wawe nuko ananirwa no kwiga mugabo mu gihe ufise abantu bagufasha mu mugongo umwana uramwigisha kuko umwana niwe terambere ryejo. Artire Mugisha asanzwe arongoye iryo shirahamwe akavuga ko abavyeyi bategerezwa guterera mu iterambere ry'abana babo ngo kuko ari bonyene atavyo bo kwishoboza. Turasavye abavyeyi aho bari hose bashobora kwita abana babakurikirane mu bishoboka bike kugira umwana abandanye. Ishirahamwe YBSP rikaba ryafashije ibikoresho vy'ishure abana barenga 120 ni mu gihe ivyo bikoresho bazobikoresha mu kiringo c'umwaka wose. Ubuhinga bujanye no kumenya ubuhinga ngurukana bumenyi nibwo bwatanzwe ku bigeme n'ishirahamwe Kids Hub. Abo bigeme bakavuga yuko ubwo buhinga buzobafasha muri vyinshi. Peniela Kaze Mwami. Ikigo Kids Hub caratunganije inyigisho zijanye no kumenya gukoresha ubuhinga ngurukanya bumenyi zahawe abigeme bari mu buruhuko. Umwe mu bakurikiranye izo nyigisho arashima ngo kuko bahamenye vyinshi. Barize ku bintu bijanye na development web, turiga ku bintu vya photography, turiga design, turiga n'ibintu vy'ama Excel. Ego cyane cyane ndumva bigiye kufasha nka designer, ndumva ko nzo nk'abantu bazoba bakeneye nk'ibikorane ama evenement kanaka ndashobora kubakorera, ndashobora nkoresheje buno bumenyi bampaye ndashobora gukora ikintu gasanga ndiko nditeza imbere. Jeanne Rakoze ajeje kumenyekanisha ibikorwa muri Kids Hub aravuga icatumye bahisemo abakobwa kandi agashima cyane kuko bahakuye vyinshi mbetse bazikurikiranye neza. Icifuzo cacu cuko twokongereza abigeme mu vy'ubuhinga bwa none kuko tumaze kubona ko tukiri bakenya ku mugabane w'u Burundi. Hanyuma ikirenze ivyo nuko twashaka yuko umwigeme nawe ashobora kuronka aho ashobora kwigira ibijanye n'ivyo vy'ubuhinga bwa none kubera ko si hanshi batuma ko umwigeme ngo avyige. Ikigo Kids Hub akaba ari incuro ya kabiri batanga izo nyigisho ku bigeme bari mu buruhuko, zikaba zaheze batanga igipapuro cemeza ko bakurikiranye izo nyigisho. Turangiza amakuru yacu mu makuru y'inkino aho imigwi ya Bumamuru, Aigle Noir amwe na Message Ngozi ibandanya yitora neza mu cicaro ca mbere, nayo umugwi serukira gihugu muri handball waraye utashe. N'amakuru twegeranijwe na mugenzi wacu Jean-Claude Nzwima. Ku munsi ugira kane wa Primus Bumamuru ubandanya kwigenza neza ukaba watsinze Rukinzo igitsindo kimwe ku busa. Musongati ku kibuga Ingoma wanganije na Olympic Star ubusa ku bundi, nayo Aigle Noir ku kibuga cayo wirahiye Buja City tsindo kimwe ku busa, mu gihe Message Ngoze wari kutsinda Top Junior 3-1. Imigwi ya Atletico New Oil na Top Junior ikaba imaze gutsindwa inkino zose. Intamba z'abatarenza imyaka 18 muri handball baraye basezerewe na Egypte muri demi-final iyo bari mu Rwanda. Ngo hagiye kubakwa ikibuga ca basket kizoba gifatanye n'ibindi bibuga bikinirwamo izindi nkino harimo football. Ishusho y'ico kibuga ikaba yarerekanywe kuri uno wa gatandatu. Jean-Claude Nduwimana arakenuye kuri iyo nkuru y'inkino yaduteguriye, ndetse no kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru yacu twabateguriye kuri no munsi. Shimire mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi shimire Peniela Kaze Mwami yashoboye kuyahagarikira, shimire abagenzi banje bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyarondera ayo makuru yose, ariko kandi shimire ndenze abari mu buhinga bw'ivyuma Jean-Claude Nduwimana amwe na Jules Boris Ingabire badufashije kugira ngo ano makuru ashobore kubashikira atankumanzi. Imana ibahezagire naho ubutaha.